Shalom. Mu kanya mugira mukurikira intahe zo kuri uno musi wa mbere, muhezagirwe. Shalom bene data, sinaje gushinga intahe vuga ubunini bw'Imana, shima byo yankoreye, nefise intahe n'ibintu bitatu nshaka kuvuga Imana yankoreye, yambohoye. Bwa mbere manje gushima, shimira n'abantu bose batanga intahe. Cyo bwa mbere nibaza bibavuga mu ntahe, izi ntahe bashinga yuko ari ububeshi, ariko narabonye ukuboko bw'Imana, narabonye ko atari ububeshi. Cyo rero nagira mvuge ibintu bitatu Imana yankoreye. Icya mbere, jewe sinanzi gusenga, ari umuntu w'ishapu ryinshi, ari umuntu akunda kwidodomba, ariko irya devise yakanguka itubwira ati twinde kwidodomba, dusenge iminsi yose, twemere ubugombe bw'Imana. Nukuri byarankozeko, byarampinduye. Jewe ubu ushobora kuva mu nzu, ushobora kuvyuka ngo sohoke ngende ntabanje gusenga, icyo ntigikunda. No kwidodomba narabihevye, niyo bishitse nkidodomba cazi ijwi rimbwira ati urasubiriye cya cyaha, aca asaba imbabazi ubwo nyene. Imana ihabwe icubahiro. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri, nagira nshime, sinoronka ukuntu shimira Imana. Jewe itariki 22 z'ukwezi kw'indwi kuri irya gikorane, bwari bubaye n'ubwa mbere ngiye mu gikorane. Jewe naragiye mfise imitwaro yari indemereye cane. Ca mbere cyari ikintu kijanye no kwisambanya, kigira kabiri cyari ikintu kijanye n'abapfumu. Nagiye mvuga ati Imana, jewe ibi bintu byarananiye kuvamo, untabare. N'umunsi nkeneye kuza gutaha mbohotse. Ni kuri Imana yabwa icubahiro, narabohotse kw'ivyo bintu. Turiko turasenga ujya munsi wa 22 z'ukwindwi, Kristo yaratubwiye ati nimuvuge cyane Yoshua, kujya kuntu batwasemera tukati Yoshua. Nagiye numva haje ibintu by'ibinyanya bituruka mu maguru, biraduga umubiri wose gushika mu mutwe. Numva ubwenge bwose umengo buragiye, numva amosozi nyariko arakoroka. Ati Imana urakoze, urambohoye, urankijije kwisambanya, urankijije iyi masturbation, kuje ntandwi yahera nakoze ico cyaha cyo kwisambanya. Ariko kuva ico gihe kugeza n'uno munsi ntibirasubira. Kuri Imana ihabwe icubahiro. Ndashimye cyane ko yarankijije ico cyaha, byarambabaza cyane. Ndabikoze asigara ndicuza icyo nabikoreye, nkumva yuko niyaze. Ariko rero ubu Imana yumve ko ndiko ndayishimira, ihabwe icubahiro, arakoze. Ikindi kw'icyo kintu nacyo kijanye n'abapfumu, jewe umuryango wanje wari waragwaye uragera kure ku buryo vyanka. Twaja mu masengesho biranka, twaja mu bintazi biranka, munyuma tuja ku bapfumu. Bapfumu ni babi, abavyumva abariko barumviriza intahe yanje. Ico gihe baraduhaye umuti, batubwira ngo tugende dushire imbere y'umuryango, ntaho uzosubira kuturoga. Ariko ivyo byose nabo twabikira, sinabikunda. Narumva ijwi riguma rimbwira ati ibyo bintu sivyo, ntibibaho. Naratoye ndawuzana, ndawushira imbere y'umuryango, ndabizana ndabishiraho, uwo muti ndawushiraho uri mu kantu k'agasashi gatoya. Hama sinagura kuza ndasenga, ndafata Imana, jewe mbabarire, ibi bintu bimvireho, ibintu byo nobikuraho gute? Ndasenga ndabura ukuntu nobwira uwo twubakanye icyo kintu, ibyo ukuntu twabikora ngo tubite. Ntagura gusenga muri kanguka iminsi yose, nkaguma senga ibyo bintu, ati ibyo bintu bihave, ndaba ukuntu nobita. Bwabikananira kubwira uwo twubakanye kugira ibyo bintu tubikureho tubite. Ujya munsi rero wa 22 z'ukwindwi niho nagiye mvuga ati Imana, ibyo nagusavye byose no munsi biza byashika. Ujya munsi nyene nta kindi kinatanguye gusengera, ati Imana ndagusavye bijya bintu biri hajya, ndabituriye mu izina rya Yesu. Nubwo twubakanye abyumve uko ndabituriye, nawe nyene ahari
aya masengesho yanje nawe nyine amukoreko. Ntabwo ati amasengesho ndasenga n'umudamu wanje ahari hose aba ari uko nza kwishurwa nawe ariko nza kwishurwa. Ndasenga naho nyene haraza ibintu by'ibinyanya ndumva yuko ndajugumira umubiri wose, ubu bwenge buragiye. Ndavuga ati Imana urakoze ko nkijije, aho urankijije bya bindi byose. Icyantangaje rero naciye nguma senga uko iminsi ihera. Icyantangaje ni uko n'uwo twubakanye na wenyene icyo cyumviro cyanjemo cyo kubiturira mu izina rya Yesu na wenyene cyaciye kimujako, iryo jwi ryanjemo nawe ryaciye rimujako. Mugabo rero cyo tuguma ngaho indwi yose irahera igikorane cyabaye. Ndavuga ati none bijyanye je mu ndamuzo yamubwira gute babije bintu tubite. Niho navuga tubijya rero jewe narakijijwe rero ukakiza nakiriye nabijya bintu kurya muti twazajya narawuturiye mu izina rya Yesu, narawuturiye ntibigikora aho tuje kubita. Ahubwo rero nawe cisanga nawe jewe nagiye kuvyumvira nawe yavyumviriye kera, twavyumviriye rimwe. Cisanga nawe nyene yarabikuyeho aza kubita mwitwarete. Umva igihe navuga ati ndabituriye mu izina rya Yesu, nawe rero naho yaje agenda kubitora arabita, tutavuganye atanamwe twasezeranye. Nukuri ndamwandikiye message akacambwira ati uko byagenze. Naratamvye ndashima Imana, mufite Imana urakoze cyane kumva wowe ikintu cy'abapfumu, urakoze. None bisengyohewe cyane gose gushika n'ubu nta kindi kibazo umuntu arasubira kumva. Ubu turi amahoro nta ngorane n'imwe. Shalom, iyo yari intahe yanje. Shalom, nanjye nifuje gutanga intahe yanjye. Ndashima Imana ku bwa Kanguka mbere na mbere, ndashima Imana ku bw'abantu batanga intahe muri Kanguka. Imana ibaha umugisha. Mu by'ukuri ntabwo muba mushima gusa, muba mutera imbaraga n'abandi. Kandi uretse ni kwizera gusa tubonera mu ntahe zanyu cyangwa mu mashimwe yanyu, ni koko ni byinshi umuntu aba yubaka iyo ashimye. Njyewe nari umuntu wabaswe n'umujinya, umujinya ugera nk'aho unshyitsaho kujya nikata. Ibyo biza kuvaho, umujinya ukajya undenga, nkumva nakiterura nkikubita nkumva nakora ibintu bibi cyane. Nyuma umujinya uza kumperezaho, uza kujya umpusa kujya nikinisha. Ikinteye umujinya cyose nkumva. Ndi umumama, ndubatse, umugabo wanjye twagiriye kutumvikana, nasa nkaho mbonye umwanya nkikinisha. Nyuma yo kwikinisha umutima ukandya, ariko nkajya byazaga nk'ikintu kirimo kirampusa kugira ngo mbikore. Nanjye ubwanjye sinabaga mbyifuza kuba nabikora, ariko nanone izindi mbaraga zikarenga izanjye ngashituka nabikoze. Nyuma yo kubikora icyambwiraga ko icyanyemezaga yuko nabikoze n'ubundi umutima wanjye urwana nanjye cyangwa umutima namurwana nanjye nuko namaraga kubikora umutima ukandya. Uwo munsi ngirirwa meze nabi, ngasaba imbabazi, nanasenga nkumva ntibigenda. Ninginga Imana ngo imbabarire ibinkize, nibinkiza nzatanga ishimwe. Nahawe Kanguka n'umuvandimwe n'umukuzine wanjye twakuranye, ndayakira. Bonge ntabwo nigeze nyirengagiza ko nakundaga ibintu byo gusenga, mbikunda, mfata umwanya wanjye ngasenga, ariko nkaba narabaswe n'icyo kintu kimwe cyanzengerezaga cy'umujinya kandi kikansunikira kujya kwikinisha. Nicyo kintu nari mfiteho ikibazo, ariko ndashima Imana. Mbere yaho ntabwo nari nzi ko kwikinisha ari icyaha. Mu by'ukuri ntabyo nari nzi, nubwo wenda naba naranabyumvise, ariko muri njye numvaga ko ari nta cyaha nakoze. Kristo aza gutanga inyigisho zivuga ku mudayimoni ubata umuntu. Uwo mudayimoni agatuma nta kintu cyiza ubasha kugeraho, kandi nimba uri n'umugore washatse cyangwa uri umugabo washatse ufite umufasha, muhora mu ntonganya kandi nta mashyikirano, kuko uba ufite undi muntu wundi uri iruhande rwawe ugukipinga. Arabivuga abyigishaho. Naricaye, nari ndi mu kazi mbitekerezaho. Nahereye ndi mu rugo, ndinda ngera ku kazi nkiri kubyumva.
naricaye mbitekerezaho, ntekereza koko ibihe mazemo igihe, ntekereza ku bintu ndimo ndarwana nabyo, financement ntibyagendaga neza, nanjye ubwanjye sinari nzi ukuntu byari bimeze hagati yanjye n'umutware wanjye, ntitwari tumeranye neza, kandi nanjye umutima wanjye ukanshinja yuko hari uruhare ndufite ari runini, wa mujinya ukambata ukaba mwinshi. Hanyuma mbitekerezaho koko, kuva icyo gihe Chris abyigisha, kuva uwo munsi narasubiye mu rugo ntaha kare, ndavuga ndataha kare ne gutahana n'umutware wanjye kugira ngo mfate umwanya nsenge. Napfukamye hasi ndirira Imana, ndayinginga, ndayibwira ni ntago nzongera nubwo nagira umujinya ukambata, nzahora ngusaba kugira ngo uhoshe umwuka mubi. Mbega umujinya wanjye wazaga umeze nk'umuriro, donc ubwanjye umwika, numva kwihangana byanze. Ndashima Imana kubw'amahoro mfite, n'uwankora mu jisho namureka muri ino saha, n'uwambwira nabi ndakureka. Donc mfite kwihangana nanjye ubwanjye, uretse kuba ari Imana yonyine yakumpaye, nta wundi wari kukumpa, nta kwihangana umuntu yari kumpa, nta kwihangana inshuti cyangwa abavandimwe cyangwa ababyeyi bari kumpa, nta nicyo nari gukora ngo basi mbone kwihangana n'amahoro mfite nona. Ndashima Imana yambatuye kuri icyo, nicyo kintu cyari kinzengereje, ikintu cy'umujinya, ikintu cyo gukwita ntekereza ko nimashwanye n'umutware wanjye ndi buhite nikinisha, ibintu byagenda nabi, aricyo kintu ngomba gukora nkiherera. Donc nkumva ko uko bimeze kose aricyo kintu ngomba gukora. Ndashima Imana ko yabinkejije, ndashima Imana ko yankejije kwikinisha ikankiza n'umujinya. Umujinya nagiraga waragiye n'ibintu binejeje cyane, Imana yarankijije. Nawe wumva ino audio, hari byinshi waba ufite bikuremereye, ariko Imana irakiza. Nshobora kuba ntabasha kubivuga mu buryo burambuye ngo mvuge ukuntu kuko nakize, kandi mvuge n'ukuntu majije kwiyumva. Ndashima Imana cyane ko yangiriye neza, yarankijije, ndanezerewe. Nubwo waba umuntu wangirira nabi, ndatuza nkabyereka Imana, nkabwira ni dore bangiriye gutya, ariko ubababarire. Ntabwo nari nzi kubabarira, ntabwo nari nzi kwihangana, ariko narababariye, naratuje. Nubwo wankorera iki, ndihangana, nkavuga ni urubanza rwanjye ruri ku Mana, nawe uraburana n'Imana yawe. Imana yacu irahambaye cyane, kandi ndashima Chris, ndashima umuryango we umuhereza umwanya, n'abaparteneri bose bakanguka. Imana ijye ibagirira neza kandi bampera umugisha. Imana ibaha umugisha kandi igikomeza namwe bubakeho mutwubakira. Shalom. Shalom ubwoko bw'Imana. Hama nanje nifuje uyu munsi gushimira nawe kwitangaza Imana yankoreye. Shingiye na Imana ku bikorwa byose yankoreye. Cya mbere noshima, jewe Satani yari yarafashe arambuha. Umukozi w'Imana umunsi umwe abigisha ati hari abantu amatelefone bayagize ibigirwamana. Magica asanga mu bagize amatelefone y'ibigirwamana rimwe, kuko ncikanguye mu gitondo ndangura akora abatelefone, ndaba anyandikiye, ndababo nandikira, ndatura telefone niyumvira gusenga, ariko ntuye telefone. Hariho n'igihe mbere nateramira mu gitanda cyane ndi kuri telefone, ashiduka asanga nasyutse nasenze. Rero umukozi w'Imana amaze kuvuga yuko hari abantu bagize ikigwamana telefone, cyane ngo nyene asha nanje ndimwo, numva nyene ndababaye cyane, cyane ati Imana uyu munsi dusubire gutora telefone arasenga. Cyo kintu kuva uwo munsi cyaciye kimvamwo, naho no kwikangura nkiyumvira gusa, nkivyumviye cyane mu mutima usahutse, cyo nibuka nkaca manza ngasenga. Shimira Imana kweri kuba kanguka yaraje. Sinari nzi ko ari icaha, ariko naciye ndabitahura. Kuba nafashe telefone ndayicira imbere, ndibagira Imana ko ari yemize ubwa mbere. Ndashimira Imana kandi ko divize kanguka yinyigishije ibintu byinshi cyane. Naho umuntu yidoga ndodomba cyane, iyo mpuye n'ikibazo kwari kwidodomba ngo mbe Mana ngo ukende ndi umunyabyaha gusumba abandi, ko nama nagize ingorane bakanywa bakagirane, ariko kuva wamenye kanguka mukuri
nuko kuva amenyekanguka ibibazo byose nama nagize by'uko nama nibwa nkavuga ngo byarasubiye nukuri ndashima Imana kuko n'igihe nari namaze kumenya kanguka bari banyivye telefone ariko narayitoye kweri nukuri ndashima Imana kuba kanguka yaraje ko Imana yatumye abakozi bayo bakatwigisha ayandi hoho twokoze ivyaha ngo nivyinaco yego ikindi naco gushima Imana sinari nshoboye eka byari ibintu nyene bitangaje cane ariko ubu ndashimira Imana nubwo aho noba ndi hose ndashobora kuvuga ati Imana ati ndagushimiye gushikanya kw'izi saha aca ndashimira Imana cane ku bitangaza Imana yankoreye vyose ndayishimiye n'ukuri n'umutima wanje wose amikindi naryo shimiye Imana jewe narafashe mu misi mikeya ndagwara ibintu mu maso mbona nyene mu maso haza ubuntu buto bwinshi buca bucika ibihere aho ngiye bakambwira ngo wewe nguwimonoye yo ndavuga ati oya Mana mbabarira ati jewe nyene kamana no kwimunira kubera iki kavuga ati umuntu abimbwiye nkavuga ati nta na kimwe shari mba ndimonoye Imana niye nibizi nkaca mvuga uko nyene bakaca bambwira amavuta ngenda kugura nkagenda nkagura amavuta n'abandanya ibihumbi 5 narundi nkaruka ndayarose nkagenda nkagura bibaga biranka ndagura ngira amavuta y'uko nkabune 5 biranka n'abandisi bambwira ngo ndaheba biranka ariko ivyo vyose vyagiye kuri ariko mwene ngiye muri kanguka niho uwundi mugenzi yari muri Kenya yanyandikira ambwira ngo we mbe uri muri groupe kanguka mu gatoya niyo ndimo ngara muri kanda kurungikire nguce ngo wemeza ngo kuri application ngo bica bikunda mvuga ati sawa guce kuri Play Store ngo ntene bikunda neza mugati nangorane akanguka ndayigiyemwo bakundwa b'Imana narinza nkize naho naca numviriza amahodi manje kanungikira yiwiwe arayandikira ndumviriza ndumva nyene ndaremye ku mutima mvuga ati kumbe Imana je no kwizera no kiye muti sawa ndasenga Imana naho naca narakanguka yo ku munsi wa gatandatu ndumviriza inahe zo nahe nazo nyene zarankijije nkizumviza nagiye nyene ndanangaye gukira nkora ko mu mengo ndiko ndumva mu maso ndiko n'umengo hariko haravuga akayaga yabaga umukozi w'Imana y'ubusenga ngenda numvise ko ndiko ndakira niho umukozi w'Imana yacavuga yuko ari abantu batatu ati bari bagwaye ibintu mu maso by'amaherere ati nibakiri gukira kandi bashimira Imana ndashimira Imana atewe Imana urakoze uraga mu misi mikeya vyahetse misi mikeya cy'abantu abanye n'ibintu by'ibikopokopo ariko byose byarahetse nuko ndashimira Imana kuba Imana yarankijije nanje shalom bwoko bw'Imana bumvise naye yanje Imana yahezagire kandi Imana yongere ihezagire n'abakozi Imana yaturungikiye kuza baratubwira amajambo yayo kuza baradusengera batatuzi ndashimiye umukozi w'Imana Chris ahari Imana muhezagire ndasabiye nabo bakorana bose ndashimiye Imana cyane Imana ibahezagire aho bari hose babandanye bakora umurimo w'Imana neza Imana ibandanye bashoboza barakoze amahoro wanywanyi bakanguka jewe ngomba nshinga intahe Imana ndayishimiye ku vyo yankoreye jewe kuva nkwijije nk'imyaka nka 10 canke 12 ari umuntu nakunda kwisambanya cyane kandi byarandyohera narabikunda byarandyohera cyane ku buryo niyumvira yuko naho nzokura ntuzogenda ku mugabo nkazoguma nyene nikorera ibyo nyene kuko byarampimbara ndabikora gushika naho ngenda kubaka bandanya ndabikora nkomeza kubikora kuko mu by'ukuri byari ibintu bimpimbara narakuze maze kubaka haragera n'igihe jewe naho n'abanjyabanye n'umugabo impande nkagenda nko muri wese canke ahandi hantu ngiye gukora ibyo bintu ariko harageze igihe biratangura biranshisha ndumva biranshishe nkumviriza muri kanguka nkumva abantu mu ntahe bashimira Imana yuko yabakirije kwisambanya nkavuga ati hanyene
nanje hazogera igihe ibintu ndabikire nkabifata nyine nk'uko nyine haragira n'igihe nkasaba Imana ati Mana ndagushimiye ko iyi ntahe numvise nanje ndakwinginze unkize ubwo nyene atanu umwanya uheze bantu b'Imana nkaca nsubira mpejeje nkababara umutima wanje ugatonora cane ariko ico nshimira Imana gushikiye isaha ndiko ndavugana namwe ivyo bintu narabikize narabihevye ubu nta n'umutima ukivyiyumvira ndashimiye Imana mushobora byose nihabwe icubahiro yego yarankijije abantu bose muzokumviriza iyi ntahe yanje izobafashe nta kintu na kimwe kidashoboka abantu b'Imana iyo wicaye ugasaba Imana ugafukama ugasenga Imana ati Imana mfashe iki kintu ukizera ataburyarya Imana irabikora hanyuma bazokumva intahe yanje mwese Imana ibahezagire abari ku mavi bafise ikintu kanaka bariko barasengera gumako ntimucike intege Imana igira neza ndashimiye Imana yumve ko ndayishimiye shalom shalom mwene data nanje ndi umwe Yesu yagiriye neza nabohotse biciye mu kiganiro kanguka nukuri ndashaka nshime Imana ko yangiriye neza irambohora kuko nari mu buja bw'ivyaha nibaza yuko ntaboshwe ariko mboshwe kweri ndashima ko Imana yangiriye neza kabisa biciye muri ico kiganiro hari muri 2020 nibwo numvise ikiganiro kanguka ndi mu buzima bubi nihevye numva yuko ivyanje byorangira numva yuko icyaba ciza ruko napfa ariko haza umubanya aje gutembera ariko yumviriza kanguka cyo gihe na telefone nagiraga ariko ijambo ryanguye mu gutwi uwo munsi ryangiriye ikimazi riranankomeza rirananyubaka ndarigendera imyaka 3 gushitsa uyu munsi mwumva ndiko ndatangiye intahe bene data nukuri ryari ijambo rivuga ngo twemerere ubugombe bw'Imana ryaba ijambo rikomeye kuri jewe ryahinduye ubuzima bwanje umukozi w'Imana aravuga ati nidusenge Imana iminsi yose nanje ndafata umwanya wo gusenga mu gitondo saa 6 ku mugoroba nkasenga nukuri numva nihevye numva yuko nabaho nk'indaya kari byo byambera byiza kuko nabona ibiri imbere yanje byose umengo na mablocage nkabona tanzira nkabona taki nkabona imbere yanje ari imisozi hirya no hino nkabona n'inzuzi nkabona nkaho umengo hose singira aho usaganyiriza ndavuga ati rero ubuko byanse reka nibereho nk'indaya nibereho nk'akarara ariko kandi ndi umumama urugo rwanje rwari urugo rw'induru rwari urugo rutaronka amahoro ariko uyu munsi n'urugo rw'amahoro nukuri ndavuga ati Imana yarakoze yarambohoye yangiriye neza yankijije ishavu yankijije kwidodomba nukuri yankijije byinshi bene data singira ukuntu no bivuga ariko ndavuga ati Imana yanje habwe icyubahiro maze gufata kwamasenga imisi yose nukuri nama numva muri jewe indirimbo ivuga ngo mwijuru hari Imana ngo mwijuru hari Imana mwijuru hari Yesu mwijuru hari abamarayika iyo ndirimbo nkamba ndayumva muri jewe iririmbwa hageze n'igihe numva nkatura nkavuga kuko sinarinze gusenga ariko ubu narabimenye ariko nabandi gusenga nkumva ndujujwe nkumva hari ibintu by'impinduka muri jewe nkumva ngiye ahandi hantu muyindika ntashobora kumenya iyo ariyo nkumva ndiko ndavuga nkumva ndatura amajambo kweri numva bibaye ibintu byiza muri jewe Kristo yaravuga ngo nimba udafite itorero ngo urondere itorero mwifatanya nanje ico gihe nta torero nagiraga nifatanije n'itorero ntangura gusenga nukuri ndasenga Imana nukuri ndabohoka uyu munsi ndashima Imana ko ndi mwiza yuko nabohotse Imana yambohoreye urugo nukuri Imana yahinduye amateka yanje hari vyinshi Imana yahinduye mu buzima bwanje kweri ndavuga ati yahinduye ubuzima bwanje bwo mu buryo bw'impwemu n'ubwo mu buryo bw'umubiri bose ndavuga ati Imana ni happy cyubahiro kuko ubusinshikanyira ubusinchidodomba nukuri ndashima Imana shalom abumvise gushima kwanje Imana bahezagire nizeye ko mwubatswe ntimwibagire gufyonda ku gakengere kugira ngo muze muramenyeshwe igihe cyose dushizeko ikiganiro gishasha muhezagirwe cyane.